Fondation Pax Burundi ni ikigo gisanzwe gitegura amahiganwa atandukanye akinirwa mu gihugu cy'u Burundi. Aha twovuga nka Nkurunziza Cup twihereyeko, twovuga kandi na inkino za Lake Tanganyika Cup, twovuga kandi n'inkino za Coupe d'Euro au niveau ya basketball, aho ikigo Fondation Pax Burundi gisanzwe kibitegura buri mwaka mu kwezi kwa gatandatu, mu kwezi kw'icumi hamwe no mu kwezi kwa cumi na kabiri. Ikore Fondation Pax Burundi uno mwaka wa 2025 ugira gatanu, aho ico kigo gisanzwe gitegura izo nkino, aho finali ba misiyo imyaka yose mu kwezi kwa gatandatu ku matariki atandukanye bivanye n'integuro iba yatanzwe. Kuva rero mwaka wa 2021 ico gikombe gitegurwa twaratwawe n'imigwi isanzwe itandukanye, aho mbere n'umugwi wo mu gihugu cy'u Buganda washoboye gutwara ico gikombe. Aha twovuga nkuko mwagiye murabikurikirana mu myaka kuva mu mwaka wa 2021 ico gikombe catwawe bwa mbere n'umugwi wa Message Ngozi, hama mwaka wa 2022 ico gikombe kica gitwarwa n'umugwi wa KCCA yo mu gihugu cy'u Buganda, muravyibuka utsinze umugwi wa Aigle Noir. Hama ku mwaka wa 2023 caratwawe n'umugwi wa Vitalo. Hama umwaka uheze wa 2024 murazi yuko catwawe n'umugwi wa Aigle Noir utsinze umugwi waruje uva mu gihugu ca Espagne ya Academy La Rambla mu gihugu ca Espagne. Uko niko vyagiye birakurikirana mu myaka ine iheze. Uyu mwaka rero bishasha nibiki nkuko twabibanyeshije umwaka uheze. Ubwa mbere nkuko umworosha yabitanguye bivuga, twafata imigwi ine yo mu cicaro ca Primus League, hama igakuranamo tukaronka imigwi ibiri ya nyuma ikina urukino rwa nyuma. Mugabo tumaze kuronka ico no kwita mu Gifaransa amadoléance y'imigwi itandukanye, twaciye dusanga izo nkino ziza gutegurwa amashampiyona yose akinwa au niveau national yaraheze, aho wacu usanga ama equipe biyagora ko agumya abakinyi kugira ategure just igikombe ca Nkurunziza Cup. Ari naco gituma dufata ubundi buryo bwo kwiyumvira kutumira ko imigwi itandukanye yo hanze kugira ize irakina n'umugwi muri wa Fondation Pax, wegukira Fondation Pax Burundi ari wo mugwi wa Aigle Noir wowo catugumya gushika ico gikombe gihejeje gutunganya. Uyu mwaka rero ibishasha biriho kuko tuzobazanira umugwi uvuye mu gihugu ca Vietnam, aho mbere uwo mugwi wamaze gutanga confirmation confirmation officielle. Murazi yuko no mu haize kwezi n'igice niyo twari twakubitiye, baratanze confirmation yuko uwo mugwi uzoshika ngaha. N'umugwi ukina division ya mbere muri mihiganwa rikuru rya Vietnam yitwa Dokong Vietel FC. Baza yuko abafise internet bashaka kuverifya bakara amateka y'uwo mugwi ikina mu cicaro ca mbere mu gihugu ca Vietnam. Rero uyu mwaka urukino rutekanijwe ku itariki ya 28 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka, aho bizobera imakamba nkuko bisanzwe ku kibuga citiriwe umuhisi Petero Nkurunziza. Uwo mugwi rero waramaze gutanga confirmation n'umunsi uzoshikirako mu gihugu cy'u Burundi, uzoshika ku kibuga citiriwe Melchior Ndadaye itariki igenekezo rya 24 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka, aho mbere banarusavye yuko bokina inkino zibiri. Urukino rwa mbere ruzoba ari rwo rwa finale, hamwe n'urukino rundi bashobora gukina rwa selection y'abamwe de 23 ans ushobora gukina nabo selection nationale y'abakinyi zo disponible bashobora kuca barukina itariki 30 mu ntara ya Gitega, imbere yuko basubira inyuma kwigenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2025. Nkuko rero bimenyerewe, kuri uwo munsi haba hatekanijwe ibirori bitandukanye, aho usanga hari abana bari encadré na Fondation Pax Burundi bategurwa igihe atari gito kugira baryoshe ibirori, aho usanga urukino ruteguwe igihe cy'isaha 9 mugabo guva nka isaha 4 haba hari ibirori biriko birahabera. Inaco gituma ngaha mbona turi kumwe n'ubusanzwe bijejwe
n'ubu bariko barabitegura aho bariko barategura abana bangana n'ibihumbi 27 n'ivyo 27 abakobwa n'ibihumbi 17 abahungu nabo n'ibihumbi 10 abo nabo ni bazodukorera defile itandukanye aho mbere bizoba ari ibintu biryoshe turavye ibikorwa fondation kiragora kugira bigende neza hama n'umugwi wa Aigle Noir uri kuritegura witegurira urwo rukino kuko n'urukino rutoroshe kuko uwo mugwi wo mu gihugu ca Vietnam n'umugwi ukomeye generageza amahirwe yo kuja kuri aba academy aho basanzwe bakorera entraînement centre académique yabo n'umugwi udasanzwe ari naco gituma coach aravyumva ariko aritegura kugira azoshobore guhangana nabo mbere n'intsinzi isubire itahukanwe n'umugwi wa Aigle Noir. Ivyo rero nivyo biteguriwe kuwo munsi tukaba rero twongeye tubatumira n'abamenyesha makuru murazi yuko mudahari ibintu bitamenyekana kandi mu bintu vy'inkino mufata ikibanza ca mbere kugira bigende neza kandi bishike kure kuri uwo munsi rero tuzobatumira murazi yuko muri benshi tuzogerageza tumire benshi rero bashoboka kugira bishobore kumenya bari ngaha mu Burundi abatashoboye gushika imakamba bari hanze y'igihugu kuko murazi yuko n'abazerekana live bari hari kugira umuntu wese ashobora kuba ari ashobore gukurikirana izo nkino ikibiriraho mu kurangiza rero murazi yuko Fondation Pax Burundi na basket isanzwe ishigikira murazi yuko muri fondation muri basketball bitegure n'amatora norangiza nifuriza abariko baritoza kudushikiriza imigambi imeze neza hama kero meyere ganye kuko mwabonye nkuko mwabibonye ni competition bazaba barimo ko murazi bazohiganwa arabakandida ntihenze nabonye abakandida bane mugabo gico ngarukako uyu mwaka nta mukandida twashize imbere nko mu myaka ihetse ari naco gituma nuvuga ati umuntu muzokumva vuga ni fondation yamushize imbere sivyo umuntu wese ariko arahiganwa ku giti ciwe kandi abona yuko azoshikiriza imigambi ishobora guteza imbere basketball hama natwe nka Fondation Pax Burundi uba yatowe wese kumushigikira birashoboka kuko iterambere ry'igihugu kandi iterambere rya bose nkuko mubivuze twashoboye gutwara igikombe cigana rikuru ryo ngaha mu Burundi ubu novuga turi mu karuhuko ariko sinovuga yuko turi mu karuhuko twicaye turiko ikintu ca mbere turiko turagerageza gutegura iyi match izoba ku itariki 28 ya Pierre Nkurunziza Cup nkuko babibabwiye tuzokina na equipe ivuye muri Vietnam novuga yuko ari equipe ikina mu cicaro ca mbere kandi novuga yuko n'urukino ruzoshobora kudufasha ubu turiko turakora ibishoboka byose turondera abakinyi bashasha bo gushobora kuzoshobora kuza gufasha Aigle Noir muri champion ikurikira no mu nkino za CAF Champions League ibaza yuko turiko turakora turondera abakinyi hari abakinyi tumaze kuganira bisa nkuko vyaheze turize yuko mu rugo rukino muzoshobora kubabona tuzoshobora kuba turiko turavuga turiko turategurana n'inkino za CAF byose bizodufasha byose birashoboka yuko tushobora kuzana n'abakinyi bo hanze ariko ivyo nyene novuga yuko bitarashobora kuja mu ngiro ivyo tumaze gukora binini n'abakinyi bo ngaha benshi nibo tumaze kuganira ubu tugiye gukina inkino za Champions League murazi yuko inkino za Champions League atari cyo kimwe na championnat yo ngaha bisaba ko dushobora kongereza inguvu tukarondera abandi bakinyi bazoshobora kuza gufasha kugira turabe yuko muri izi nkino za Champions League dushobora gushika kure ari mu journalist yavuze ati tumenyereye equipe yo ngaha zisohoka kirikare cyane ituru ya mbere nivyo tumenyereye ege rero turafise objectif tugiye gukora ibishoboka byose turabe yuko ibyo bintu abarundi bamenyereye turabe yuko dushobora gukora ibishoboka byose turabe yuko dushobora kugenda amapuri Aigle Noir izoshobora guserukira igihugu twico dukora muri Fondation Pax Burundi igikuru ca mbere no guhiga uburyo bukenewe kugira dufashe umugwi kubakinyi umukosha azobakeneye kugira dushobore kuronka ubwo buryo ashobore kubaronka bitagoranye ico nico gikuru tuzokora ikindi murazi yuko mu mwaka uheze ama ntihenze
niho Aigle Noir yari yasohotse muri Confederation Cup aho bazari mu mwaka wese twarasohotse muri Aigle Noir aho mbere izo nkino zena nashoboye kuzirabira mwarabonye naho twavuyemwo mukuri umugwe sinovuga ngo witwaye nabi kuko ni nkino naravye yaba match yari mu gihugu ca Mali yaba match retour rimwe na rimwe usanga hari ibintu bitagenze neza mugabo jewe nibaza yuko koca niyategura abanyibiwe neza akaba yasavye abakinyi bakenewe akabaronka nibaza yuko ibintu azobikora neza kandi twifuza kugera hajya abandi baguma bavuga ngo tutarenga objectif niyo gira tuharenge natwe twegereje byo mu mapure twumva ingene ibintu bimera neza umuntu ageze hajya ahantu murakoze muri Espagne naho tugeze muri Vietnam twashimye iki murazi yuko mu byo tusanzwe tugiye muri Fondation Pax Burundi apari kuba n'umuvugizi njejwe n'ama relations internationales mvuga yuko turarondera hirya no hino kugira turabe yuko twozana abantu batandukanye kuko mu byo tuba tujejwe muri Fondation Pax Burundi harimo wose no kumenyekanisha igihugu kuko iyo haje abantu bava mu gihugu bitandukanye bakaza ngaha ntaza ari umwe ntibaza ari babiri baza ari equipe y'abantu benshi numva yuko na tourisme irajamo hama kuri Vietnam nibaza yuko nkuko musanzwe mubizi no mu Aigle Noir murazi yuko sponsor wa mbere ari Limiter kandi rero dufise Limiter ngaha kamuzi yuko ari shira hamwe riva mu gihugu ca Vietnam kuca rero tuyibogera ko kugira dushikeyo kugira dusaba umugwi wa mbere n'umugwi wa tuzoza witirwa Vietere nyene urumva yuko ari ibintu vyaciye bitworohera cyane kugira tubazane imigendane isanzwe ari kuko Vietere yo ngaha Burundi isanzwe ari sponsor officiel ya Aigle Noir numva rero yuko kuzana Vietere FC yo mu gihugu ca Vietnam ari ibintu bisa neza mu migenderanire twa dufitaniye kandi ngaca nshimira cyane n'uwaje serukira Limiter ari ngaha kuko baradufasha cyane haba ku mugwi Aigle Noir mbese no mu nkino zisanzwe zisegura iki gikombe kuko baraduha uburyo bukwiye atari buke mwizi nkino usa hamwe mbere usanga ari n'abasponsor ba mbere bizi nkino za nkuru nziza cup igishasha kuco bazokinira izi nkino twe tuzitegura cyane dushimikira cyane ku bushimwe iyo dutumiye equipe yo hanze nivyo nari mpereye ko ni promouvoir igihugu kwerekana ishusho y'igihugu ko nkora umwaka weze niho haje bajya mu gihugu cya Espagne nuno munsi baracatwanya batubwira ati nuno munsi baracara bajya ama video y'ibintu vyabereye ku kibuga kuko bavuga ati ntitwari bwabo n'ingene abantu bashobora gukoranya abantu nk'abo bari muri generation nk'iyi kuko handi usanga abantu bakuze ubwo twebwe sebo ko 85% usanga ari jeune ati mugakoranya jeune bangana guti ibihumbi 10 n'20 bakaje hamwe bakagira ibintu nyibi ati naho twabwire tubibona urumva rero ni image igenda ibasigaramwo ari naco gituma cyari tuvuga ati ko bimeze uku rero reka twazana bava mu bihugu bitandukanye kugira tudandaze n'ishusho y'igihugu babone yuko natwe abana biwacu abajene biwacu bashobora kuryosha ibintu bikamera neza hama simpejeje kukishura neza akabasha kazoboneka ku migwi yose wanashaka umugwi wa Aigle Noir utsinze uzoronka umugwi wa Vietere FC utsinze uzako ntiwoza ugende tutawutekereye akantu ko nkuko navuze turondera abantu dufite imigendana nabwira igikuru sagashimwe abakinyi igikuru ni promotion ya rivalere z'igihugu hama inyuma y'urukino hazokurikira iki nabihereye ko mumvise yuko ningazi ku ngazi hariho Limiter Vietere kacaza Vietere Football Club yahariye mu Rwazi dusanzwe dukorana kandi maze kuja inshuro zitanu kandi buri gihe ngiyeyo ndagendera academy ya burumva yuko imigenderanire isanzwe ihari hama mwavuze ati none ko muri mukorera cyane mu bahungu abigeme bugute nagira menshi yuko gushika no munsi turafise umugwi w'abigeme witwa Aigle Noir Women's Football Club de Queens unaho kina deuxième division muri championnat national ya fédération ntimuze mutangare mumvise mu myaka izoduze muri première division kuko usanzwe uhari kandi uri baze mu ntara ya Makamba kandi arakina championnat national ya deuxième division nibaza yuko ni buke murazi yuko investissement muri football iwacu
roturu iziteba cyo gituma umuntu agenda buke buke n'uburyo wabukenewe si buke mu izo nkino ziba zitandukanye. Imigenderanire imeze gute hagati gute inyuma y'izo nkino? Nibaza ko abajije inyuma y'urukino rwabaye mu mwaka uheze. Aha novuga yuko imigenderanire iracameze neza kuko ijya Academy ADF turacavugana, gusa murazi yuko bijya bihugu vyo muri Europe ibintu bigenda buke buke na visa yaho kuyironka nubwire ngo ni ibintu byoroshe, bigenda buke buke mugabo turacavugana aho mbere dushobora nuko twitwapanze yuko uyu mwaka dushobora kurungikayo abakinyi kukorerayo cadre d'entraînement ko muvyo twitwagiraniye amasezerano vyarimwo mugabo murazi yuko hari ibintu vyabaye hariya vy'imyuzure yabaye yabapertira ivyo niveau politique yahari bica bituma birotarda ibi bintu usanga twinjiye mu mwaya mezi atakintu kikuru kirakora mugabo imigendanire acahari kuko n'amasezerano arahari. Mbere na jewe ndashobora kujayo umwanya n'umwanya kugira dupange neza ivyo mu mwaka uza ingene bishobora kuzobandanya bigenda. Imigenderanire iriho kuko tubana tuvugana ingene twoza turakorana cyane cyane muri formation muri encadrement y'abajene kuko murabona twe muri au niveau Aigle Noir bakina championnat benshi n'abantu bafite imyaka mike, donc bageye hariya bakakorera yo cadre d'entraînement pendant 2-3 semaines, hari ba scout baje kubakurikirana. Ni bimwe nababwira ushobora gusanga abakinyi babiri ce batatu canke bane barasigaye bashimye kugira baje mu yindi migwi. Rero iyo occasion niyagenda neza nibaza yuko kizoba ari ikintu ciza cyane kandi tukiguma kuneza ko bizogenda neza. Uyu mwaka bidakunze umwaka uza birashobora gukunda. Maharundi yaciye abaza yaje muri basketball ngo mu myaka yeze twavuze dushikiye umukandida hama turavuga ko tuzofasha muri basketball none uko tuvuze yuko atamukanda twatanze imbere tuzobana yadufasha. Egara benshi yuko yafashanye twatanze hari amasezerano yanditse twasinye hagati ya Fondation Pax Burundi na Febabu aho buri mwaka hari imipira tubaha. Iyo amasezerano nayo ntihenze n'amasezerano yamara imyaka 4. Nibaza yuko gushika uno munsi ayo masezerano acari en cours, n'amasezerano avuga yuko Aigle Noir itegura igikombe c'icungu kubdero mwiyo myaka 4. Mande y'ivyo Aigle Noir igacitanga ubushimwe kwiyo migwi apana Aigle Noir Fondation Pax Burundi igacitanga ubushimwe kwiyo migwi, hanyuma inyuma y'ivyo ikacifasha na Febabu mu kubaha imipira kugira muntu mbere yari iyahe kwari kugira la Febabu ishobore gutwara umupira wa basketball mu gihugu hagati. Yari objectif yo bwati kwera imipira rero izobikenewe reka muri partnership tugiranira dushiremo ko tuzoba imipira kugira haba Burunga haba za Butanyerera za Kirundo za hehe imipira ishike yo vyoroshe ngo mwarabonye siko vyagenze. Hama muca muvuga muti Aigle Noir basketball tuzobana yadufasha mugaba saison ntarahera niyahera tuzokwiga bishasha. Aigle Noir basketball nayo jewe aha rero mugira mu nyumvirize neza twebwe murabona yuko twe ni promotion muri Fondation Pax Burundi imigwi dukomoka ko burya ivyo dukora ni la promotion y'abajene bayikinamo akarero ni football. Murabona yuko umukinyi naho yoheza championnat twebwe ari meilleur joueur akaronka opportunité ko tumuronka hanze ntushaka kumugumya nk'umugwi kuko abagiye gutera imbere turamurekura akagira iki akagenda yagiye aragugwa birumvikana. Urashaka guforoma umuntu imyaka 2 canke 3 après imyaka 3 ugasanga urose uburyo buzotunga fondation imyaka 2. Nico mvuga rero formation pour former pour promouvoir nos jeunes talents hanze y'igihugu kandi lo resultat irashobora kuza buke mugabo yije hari ihizanye nikaza ikwiye. Aigle Noir basketball nayo twe muri basketball kuva tugitangura kuyikinamo umugwi wa Fondation Pax Burundi urimo ari wa Aigle Noir basketball tumaze gukoroka nka 3 mubwo ntaho tuja kubona rero dukoroka ntagira aho tuja intunganyo mbi ya basketball yo mu Burundi sikosa rya Aigle Noir. None wewe jewe uyu mwaka uheze nibereye wa nyuma camuga ati none mbaye wa nyuma reka nigire mu deuxième division nikinire deuxième division ntibaho. None mvikosa rya Aigle Noir
nje tumasaba tuvuga ati turindire twatuzo kwikorokera ama tugire mu bana bashaka kina deuxième division hama dushobore kubaforma mugabo uravye uburyo bashira muri basketball uravye nk'imigwi y'Urunani za Dinamo za Remesha za Tigers uburyo bashiramo twe ni turi capable yo kubushiramo kwera nane yo garuka ryari umukinyi hemba $10,000 twe ni promotion kandi twe tugenda bukebuke mugo twabanye muri basketball biragoye kubera bimeze neza biragoye twebwe nitwakoroka mugiri tuzowufuta mugiri ifoke dukoroka none dufite dukorokera tukumayo badukubitwe bientôt ni 5 chiffres umugwayi wanyu muteza gukoroka azaza kwa première division hakaba deuxième division akavuga ati imigwi yanyuma namba ari umukoroka namba ari 2 igakorokera muri deuxième division imigwi ya mbere muri deuxième division duga muri première division kumuka buzi yuko bimwe bigenda bikurikirana première division deuxième division natwaze zikahaba y'abana kuvuga uti uko ugumukoroka ukorokera mu bana tujare mu bana bibereye twereye twarabuze yo tuje tuguma muri première division kubitwe ibiharuro bikomeye hama tutenyenye duhore turindire yuko ibintu bija mu nyura mu dukoroke tugire muri formation y'abajene muri basketball murakoze